umwaka mwiza w'abanywanyi wa Black TV ndabaramukije cyane ndabaha ikaze mu kiganiro aho tuza kumva byinshi kuri conference sanzwe iri kurategurwa ku itariki 24 janvier tuza kumva byinshi ni conference yitwa ni nka theme yitwa dialogue intergénérationnel nkuko muvyumva azoba ari ikiganiro cyangwa kuganira ku mageneration atandukanye nka muca muvyumva ko harimo ugwaruka abasanzwe bakora muri byinshi bitandukanye kugira by'ukuri bashobore kuza baratanga nk'umuco ku bibazo abajeune ahanini basanzwe baza barahura navyo hama nk'abandi kumwe n'umwe asanzwe ari muri organisation aza kutubwira byinshi mu gihe dushobora gutahura byinshi akaba ari Aimable iradukunda sorry ndaramukije cyane banikaze yego ndabaramukije nanje nkuko mije kubivuga musanzwe muri umwe mu basanzwe ko bategura iyi conference niki mutubwira ku bijanye nayo ego sanzwe ndi umwe mu bategura iyo conference sinobita kari conference ko mutegura conference kese tumenyereye ari abantu baje imbere bakaexposa ku mateme kanaka ariko twebwe ni dialogue izo birimo amageneration atandukanye iyo dialogue intergénérationnel kabaya ari iri muri projet ya Global Peace iyo projet ya Global Peace ni projet accord d'urban amwe kaba yabaye présence le 24 décembre muri Nations Unies igihe cha Nelson Mandela umunsi wiwe bahariye hama bikaba kandi ari uwo munsi niho iyo projet bayishiraho ikamenyekana rero ikaba ikikwana n'ama generation atandukanye muri byo harimo na ASU cyo bita African Student Union ayo sanzwe ndimo nkoreramwo ya kari branch yo mu Burundi agacyonga akabaho na ESU iyo bita European Student Union donc Commonwealth izo zose ni zirimo appartenaire kugira ngo yo dialogue intergénérationnel ibandanye kandi isi yego urakoze cyane nka origine na ningene byatanguye kugira ashobore kuba kari mwumvise si conference ariko ni nka dialogue benshi baca bimvye ati ni gambere kibaye kandi kiri no muri programme ya Global Peace umuntu yumvise Global Peace arumva ko ni kintu namahoro muri rusange iyo nyene ubwayo iteguwe gute ivuga iki mu bisanzwe iyo dialogue okay dialogue intergénérationnel iri kitegurwa mu bihugu bishika 100 kw'isi no Burundi burimo hama il y a des sessions amasession aba incuro bagenda bazivugamwo mu Burundi zoba session ya mbere ikozwe hama kungena iteguye hariho teme twihaye kanaka yo gukorerako nayo iri mu Gifaransa ivuga un monde pacifique et inclusif pour le développement durable donc ahisi ibi hari amahoro kugira abantu basheke kwiterambere rirama ijo rero iyo programme ya Global Peace tuko turayikoreramwo kuri iyo dialogue intergénérationnel mu Burundi tukaba tuzokorera ku ma topic canke ingingo nyamukuru tuzoganira ko zishika kuri zitatu hakaba hariho cyo twita climat paix sécurité donc aho tuzoganira kuri ibi vyerekeye ihindagurika ry'ibihe ego hakabaho icyo twise amplification de la voix de la jeunesse ukunge n'aba jeune ijwi ryabo ryo kubikana gushika kure hakabaho icyo twise navuga gute femme paix et sécurité donc umupfasoni kuko kenshi niyo tuzobihagarako cyane kuko eske ikibanza bafise muri societe kirabakwiriye bizogenda gute eske mu mahoro canke iyo habaye ibintu nibo batangwa kuba affected cyane ariko suko badashoboye ariko hari kibanza tutabaha gikwiriye hama tuzoyaga ikintu cha paix éducation à la paix et citoyenneté mondiale donc kwiga ku mahoro ukumwe dushaka kuguma ku mahoro arama hama no kwiyumva wisanta aho ugiye hose ku isi yuko uri umwene gihugu waho pani ivyimbibe turabizi bizogumaho ariko kumva yuko ushitse ukakirwa no kuba yuko uri umuntu mu bandi aha ni nko kuri 3 dollars no kuvuga ku camahoro
nuko kenshi usanga hari abagenda hanze kumva bakubonye ntavuga ngo umuntu ntavuga ngo umukongomani bakubwira ngo uri umunyafurika kubera urukoba ariko ibyo byose nibyo tugomba kubiga kugira ngo dushobore kubiganira. Urakoze cyane nk'uko mubyumva by'ukuri n'amatopika ari très intéressant by'ukuri n'ibintu novuga bihanze isi dukwiye kumenya kandi ni n'ama dialogue dukwiye guza turabamo kenshi. Izoba ryari n'abakwiye kwiparticipamwo baba bafite statut yahe nko kugira byorohe aba bumva babaye intéressé mumva ati ne turahamagariwe turemerewe canke bisaba iki? Kuba twayiteguye kizoba itariki 24 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2020 nyene izoba ku gatanu igihe cy'isaha 2:30 gushika isaha 6 ariko zishobora kurenga bivanye n'ukungene ikiganiro kigenze kuko amatopic ariko turakora ko ari interesa cyane kandi n'abazogira introduction yabo cyangwa abazo expose ko n'abantu basanzwe bamenyere babikoreramo. Ego aho nye turashobora kubavuga kuko hariho nka topic ya paix sécurité na citoyenneté mondiale cya education à la paix qui cadre ku mahoro ibyo byose bijyana babwiye izo biko ikoreshwa n'uwitwa Mbonimpa Athanase asanzwe ari n'umuprofesseur yigisha mu université yasharije n'ibintu bya education kuri nizo ku université yo ngaha mu Burundi Bujumbura. Hakabaho ikintu cya changement climatique rya topic navuze izokorera ko uwitwa Gaspard un docteur spécialiste muri bya changement climatique biologie donc on va kuma statistique arabimenyera azabifise ashaka kubitubwira ko cyane cya femme paix sécurité naco turi kumwe n'umudokiteri twari Segwamo nawe c'est un prof docteur kandi yigisha no ku université ari mu association menshi haranira agateka kawo ndetse ari mu bazitwara. Ego hama application de la voix de la jeunesse turi kumwe n'abaserukira iyi association yacu. Ego Gerard nawe azobarika yivuga ko kandi hazoba hari n'abandi suko ari bo bazobivuga ko ariko hazoba hari n'abandi bazoba bari ngaho twamenye amapanel kenshi ariko c'est pas comme panel kuko ibibazo n'ivyo byo kuba paneliste ariko ibibazo bizoja no kuri hariho abazokwintervenir n'aba pouvoir décisionnel muri gouvernement zaya mu ONG zaya mu association hazoba hariho aba étudiants aribo benshi ko ugwaruka n'uburundi bw'ejo bwese bihagaze ku banyeshuri n'abajene. Hazoba hariho abanyagihugu basanzwe bashoboye kwa planninga bakaba roteni hanyuma mvuze ngo ni bande bazojamwo nabo bose bazobagiyemo ariko abo bose rero ntihazopfa kuza wari wese kuko nitwo kugura abantu bose kuko ikibanza cyo tubana gito ngaha aca yibaza ati okay ntibazotegeza kuba mu bose aboza nabo bameze gute? Ego aboza icyambere na mbere ni amageneration yose mvuze amageneration n'ungano rwose kuva ku myaka 16 gushika yazo ari imyaka 100 donc akishoboye kuvuga yatuboneye izuba byiza. Hanyuma ketse ahari habo usanga twemvita kuko tubaronde abwa dufashe hariho abazoba bakoresha kwa planninga kwiyandikisha abo rero biyandikisha bakoresha icyo twita Google Form icyo twashyize ku rugangurukana bumenyi biyandikisha ko hama iyo nayo ndibaza benshi bariko barayironka biciye ku ma réseaux sociaux biciye ku ma site navyo nyene biko babironka. Ivyo rero navyo bigazoca bituma dushobora kubamenya eske ayo none ama generation twashaka twayaronse umva nico gituma nawe uzokwa applyinga si bose bazoba selection oya ko dutegeza kuraba ku gitigiri dufise igitigiri kitarenga cy'abantu 300 kuko aho tuzokorera hasha kwakira abantu 300 hanyuma hariho muri Google Form hariho amazina gakoresha na email ya kazanima za telefone nimbura umunyeshuri university wigako hanyuma imyaka yawe hakaza na association muri association cyangwa ONG hariho branche y'aba journaliste
si umujournaliste hari aho uja hama naho muri guverinoma hari abaho hama hagaca haza muri ayo matopiki atatu twavuze eske niyo ikwenteresa cyane gusumba izindi kugira dushobore kumenya turonka amastatistike kugira dushobore gukoresha umwanya n'ibyo dukora kubikoresha byose hanyuma hariko mu nyuma rero n'abapartenaire bacu ama-association ama-université ariko ama-ONG ego n'abapartenaire dufise gushikiriza hamwe ko navuga urakoze cyane nk'uko muvyumva nubwo nombre iri limite ntibisaba ngo muce mwikumira cyangwa naho muvuga ati mwe ntimuri mu oya ariko umwe wese arahamagariwe kwa applyinga kuko umwe wese arahamagariwe nyine muvyumva kuko usivye cyangwa hagize uwuza birafise icyo bizohindurira muri societe ahazoba agiye aho haca haza ati none nka mwibi mu kubitegura nka objectif cyangwa niyihe objectif nyene mwihaye ntumbero mwihaye mu kubitegura. Okay, tugiye kuvuga mu ntumbero ko yayishizeho accord cyangwa association yacu duhurikiyemo ASU or African Students Union ko ikora n'abajene igakora n'abanyeshuri bose twihaye ishingiro yuko ugwaruka hari aho rugeze ko tugeze igihe cyo kuganira n'abadukurira tukabona eske ibi kuri ziya topic twihaye abadukuriye bari mu mapouvoir décisionnaire abadukuriye bari mu ma organisation bari mu société civile abadukuriye bari mu institution académique batwigisha eske kubera iki bo hari aho tugeze turiko turaviza kugira kubera iki bo batashitse bakwe utwereka inzira twe twareshuwe ngaha mwashobora gukora iki kugira mushike ngaha hanyuma natukabereka turakwiye gukora iki niki kubera isi igenda yahinduka uko bigenda igenda yahinduka tugiye kuranga iki cya klima twakuze tubona baca ibiti iwacu babakora bijya byose amakara imbaho ariko ntitwamenye yuko uko tudatera ibindi tuko turisamburira tugeza aho isi yose ibona yuko habaye changement climatique none tukwiye gukora iki kugira ngo natwe tugire ego nubwo twe bw'u Burundi atama industrie dufise yononi urusenge mbese zikari gisenge ozone eske no ni biki twakoze tumbwa tutegezwa kuba affecté tugiye kuraba biko bya muri za Australie donc c'est un réchauffement climatique donc ibyo byose tukwiye kubiganirako tukaganira ko hanini kuko ibyo byose tutabifise biri muri cadre nziza bigenda neza biri pacifique nko twabivuze amahoro byagoye ko tuyaronka amahoro kose sintambara ko twe dufate amahoro sintambara ariko ni ikintu cyose kiza gituma iterambere rirama rirashobora gushika donc nicyo twita twebwe kuri iyo domaine hama rero intumbe twihaye nuko tukwiye kwicara hamwe tukadiskita hama tugatanga n'amakontribution yacu kugira ngo le monde meilleur dushaka isi nziza dushaka est-ce que ubwa tuyibemwe hatwe ukora ibiki dukwiye gushika kubiki donc ico rero cyo tugiye kuganira ko ahanini ya cyane hama tukadukeneye amajambo ya bose amayide ya bose kugira ngo dushobore gushika kuri ivyo bintu niryo hangiro twihaye hama tukamenya est-ce que kumwe dushobora kubitanga kubajejwe intwaro kugira babikore kandi abishikane mu ngiro natwe tubasahirize kugira ngo dushike kwiterambere ryabo by'ukuri ndabashimiye cyane ni hangiro ryiza cyane by'ukuri twese turafise indoto yo kubona isi ibaye ko dushaka tukayiha igicapo tukayirema nyene ubwacu umugabo by'ukuri dahagurutse twese ngo dutange ivyumviro twico dukoze ntibishobora kuba ariko birakenewe canke harakenewe contribution y'umwe wese mu kubitegura ni novuga ko objectif nziza mwihaye nk'abazoza nabo mubiteze kwiki canke mwiteze ko bazotaha batahanye iki canke naho niki kindi baca bashikana aho basanzwe baba kuko ni no mu ntumbero dufite yo kubakoranya mushaka ivyo muzobaha ko bizogera kure en fait abazoza nicyo tubona kugira ati harabaho selection bivanye n'igitsina barimwo donc nimbara abagabo nimbara abagore nibivanye n'amasosiyasiyo batwara bivanye n'amaposition baba bafise muri ayo masosiyasiyo bivanye nimbara ishuri yigako ko twafata pare nk'akarorero tugafata nka Université y'u Burundi hagomba kuza 300 tugafata bose tugashyira muri Université y'u Burundi n'ibintu bita
canke association kanaka dufate nka nanje nobaho ndabantu bariko barakora neza n'abibashimira bariko bafasha abana cyane n'abapasori no eske abo bantu baje bose umva nico gituma dutegerezwa kuselektiona tukaraba ko bose baserukiwe equilibre ya bose hama ico kivuyeho nibaza yuko ico tubitezeko turabitezeko yuko ivyo bariko barakoreramwo intambamyi babona baze tukaziyaga tugatore hamwe n'amasolution ga dushike ku kintu umuti nyakuri dushaka gufata kuko twese ndukora muri domaine zimwe abakorera muri education by'amashuri abakorera muri humanitaire abakorera muri géographie bya changement climatique donc en fait turi benshi turatandukanye nico gituma tugomba rero twicaye tuyage hamwe abari mu nzego batubwire abari badukuriye imbere batubwire nico gituma rero bose tubiteze ko bama nitwaheza kuyaga ico dutoye umuti icambe nambe tuzogipropoza abadutwara ko nta ngabo zitagira umutwara hanyuma nimba arico bongereza kuvyo bariko barakora gishobora kugira nabo badufashe kugira dushobore gushika ku iterambere riramanya ko nyakuri hama ikindi baje no mu makominote bayemo kuko bose bakorera ahatandukanye ko ari abarimwo bazo ko application iruguruye ariho tubona abaplains bava mu ntara za ruguru kandi ndabishima cyane kuko byari by'ubujumbura gusa byogeza ahantu bitatu kundi ego tugushimire cyane Aimable kandi ibyo kuri tubatera n'intege mu myiteguro yanyu twizera ko umuntu wese yumvise akamo yumvise ico akwiye gukora tubashimire cyane ko namashobora kwemera ko muri kino kiganiro no kudusangiza kubijanye n'integuro y'iyo dialogue ndabashimire cyane ndabifuriza n'imyiteguro myiza ego murakoze tunabashimire nka Black TV utwibutse aho izobera ni le 24 janvier nayobwiye izobera hehe amasaha mwavuze ko ari 2:00 gushika saa 6 ariko bivanye n'ukuntu ibintu biriko biragenda neza isaha iguheze ishobora kurenga bizoba itariki 24 igenekerezo rya 24 ukwezi kwa mbere donc le 24 janvier 2020 kwa haro kesitoma twavuga 2019 kubera umengo niturashikayo cyane hama bikazobera kuri kubumenyi compound kubumenyi compound ni kuri Avendirage ni impande ya bureau za UNHCR na PAM haruguru gatoyi ya King's Conference ariyo tuzokorera ni salle za Université Lumière donc ni imwe mu masare yaho hasanzwe hariho n'amasare de conférence ya même na hotel buraro ahantu hashobora kurara tukazotangura isaha 2:30 gushika isaha 6 turiko biteguye ariko bishobora kurenga bivanye no kumenya discussion igenze hanyuma tugashima na Université Lumière ariyo partenaire wacu ubundi wa kabiri principal mu Burundi kuko ariko adufasha duhaye salle kuko adufasha no muri organisation yabo donc turabashimira kundi ko no kungene bugura imiryango ku bajene benshi cyane gose banyonyo Black TV ndabashimire cyane mwumvise ni dialogue ni nk'ibiganiro bizoba hagati y'amageneration kenshi turakunze kubona abantu bakuze canke abantu bamaze gushika ku bintu ariko bakabifuza kugera ahandi hantu ariko ukumva umengo barabaye découragé ariko ni vyiza ko amageneration yose tuja hamwe tugahura tukaganira kugira tubone vy'ukuri hariho n'umugano ukunze kuvuga ngo ivyamunaniye sinzi ko bafasha ibikunani ubiraga bana kuraga ivyakunaniye ego ntidushaka rero ko bizobananira hama ngo bace bituraga ariko ni vyiza ko tukihari twese duhura tukaganira hama tugatorera inyishu hamwe murakoze cyane rero kubona mwabanye nanje gwaruka ama association abari mu ma societe atandukanye abari mu buzi bwose butandukanye murahamagariwe kwa applyinga kugira vy'ukuri ngo mushoka kuba muri no dialogue sinzi ko ingene bo kwa applyinga mwavuze ko mutanga na Google Form kugira bashobora apply hariho Google Form ihari bashobora kuyitora iyamiko kuri statut za WhatsApp benshi bazana ko bakoresha WhatsApp hariho nimero bashobora kuyirabako canke bakiyandikisha no kuri iyo nimero nyene ni bashobora kuyitanga ni 61 013 000 donc 61 013 000
biroroshe 61 ubusa 13 ubusa biroroshe cyane. Ni numero bashaka kuyandikisha kuri WhatsApp canke kuri stati iyo nimero 24/24 haba ariko Google Form yayo bashaka kuyitora ukayigira. Hama hariho n'amasosiyasiyo menshi turi kumwe nabo urashobora kubabaza ko Google Form baba bayifise, nk'abo muri nanje nobaho Spears Connect, Go for Impact, hariho abaderege b'ama université cyane cyane Lumière, IGL ku Burundi, bientôt nabo ku INSP ariko bayizigira. Donc abo bose bashaka kubegera, naho kuri BIU bakegera Moshi bose bashaka kubironka. Donc izo zose kugira ngo turonke ama université atandukanye, ibisata bitandukanye bashaka kuyandikishako vuba cyane. Bashaka kwandika discussion intergénérationnelle guhera ejo, sinzi bashaka kwandika dialogue intergénérationnelle kuri Facebook, bazocabona ko link biyandikishe ko bakiyandikisha ko no kuri page ya Facebook ya dialogue intergénérationnelle. Ego izo yabaye créé, izo yaheze kuba créé, ikintu ikora byaheze neza. Murakoze cyane by'ukuri murumva ko ari ibintu biri très intéressant. Ndabahamagarire mwese by'ukuri kwa applyinga kugira twese tuhari comme ça yasi turota, yasi dushaka kubona yateye imbere, ifise ikirere ciza, umwese yumva aryohewe by'ukuri ashoboye kuyibona. Ndabashimiye cyane, mwari kumwe na Jewe Yvonne Kamarize kuri micro, mukomeze kubana natwe. Merci.